Muy buenas noches, Mwiriwe neza amados amigos, bakundwa hermanos, inshuti zanje bene data muri ngaha radio oyentes, abariko baradukurikiranira kuri radiyo hamwe no kumbonesha kure. Kuri jewe n'amahirwe akomeye cyane kubana namwe kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago tuyage ku mugambi w'Imana uhwanye n'iki gihe cya nyuma. Nicyo gituma ngomba gusoma muri Matayo ikigabane cya 24 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Haravuga hati, Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati, ntimubona ibyo byose? Ndababwire ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baramwegera bihereranye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki cy'ukuza kwawe n'icy'umuhero w'isi? Ikigwa cyacu muri uyu mwanya ni amabanga y'Imana ahishuriwe ku munsi w'iherezo, igice cya gatatu. Tuza kuba turiko turabona ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo. Mu kigwa twise amabanga y'Imana ahishuriwe ku munsi w'iherezo, tugira tubone ukuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo. Turaza kubona iryo banga, kandi turaza kubona ibintu byose bijyanye n'iryo banga rihwanye n'uyu munsi w'iherezo, kugira ngo dushobore gutahura ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Umukundwa mwami wacu Yesu Kristo yaravuze ku bijyanye no kuza k'umwana w'umuntu mu gihe cya nyuma. Yarabivuze mu bibanza bitandukanye, kandi nk'akaruru turafise igisomwa cyo muri Matayo ikigabane cya 16 umurongo wa 27 kugeza ku wa 28, aho Yesu Kristo wenyine ubwiwe atubwira ati, kuko umwana w'umuntu azohava azafise ubwiza bwasezeranye n'abamarayika biwe, ntihazoca yishyura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Aha turafise ubuvugishwa naho nyene buvuga ku kuza k'umwana w'umuntu azeranye n'abamarayika biwe mu gihe cya nyuma. Kandi turabona ko ku musozi wo guhindurirwa ko Kristo yajyanye Petero, Yakobo na Yohana mwene nyina kugira ngo aberekere ngaho mwiyerekwa, abereke ukuza k'umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe azananye n'abamarayika biwe. Kandi igihe ivyo vyaba, hashingiwe ku vyo yari yavuze ku murongo wa 28 mu kigabane cya 16 muri Matayo, igihe yavuga ati, ndababwira ukuri, muri abo bahagaze hano harimo bamwe batazobona urupfu gushyitsa aho bazobonera umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe. Hanyuma mu kigabane cya 17 umurongo wa mbere ukabandanya, haravuga hati, iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na mwene nyina Yohana badugana igisozi kirekire ari bonyene, ahindukira ukundi imbere yabo, mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umucyo. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Aha muri iri yerekwa turahafise ukuza k'ubwami bw'Imana n'umwana w'umuntu aje mu bwami bwa se azananye n'abamarayika biwe. Kandi aha abamarayika ni Mose na Eliya, kuko abamarayika basezeranywe ko baza ku munsi w'iherezo mu kuza k'umwana w'umuntu ari bo bazoba bahari mu gihe cy'iherezo, ni ukuvuga mu gihe cy'isarura, aho ingano zizokwimbugwa zishyirwe mu kigega cy'Imana. Urwamfu narwo ruzoterwa mu itanura ry'umuriro, ni ukuvuga mu kababaro gakomeye kugira ngo ruturigwe. Muri icyo gihe mu kuza k'umwana w'umuntu, Kristo avuga ko umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe. Kubera iki? Kugira ngo bakore iryo sarura. Nicyo gituma Kristo yavuze mu kigabane cya 13 umurongo wa 30, ariko aravuga mu mugani w'urwamfu n'uburo ati, mureke bikurane vyombi gushitsa mwigenya, maze mu gihe cy'igenya nzobwira abagenyi, mubanze mutororokanye urwamfu mu ruhambire imikama muruturire, ariko uburo
ariko uburo mubwimburire mu kigega canje. Ni ukuvuga yuko uburo ingano zizokwimburirwa mu kigega c'Imana, urwamfu rutekerwe mu mikama ruturigwe mu muriro mu kababaro gakomeye, aho ababi bazoturirirwa nk'uko biri mu buvugishwa bwo muri Maraki ikigabane cya 4 umurongo wa mbere havuga uko gukurikira. Rero abo munsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazobibishingwe, kandi uwo munsi ugira uze uzobatongora niko Uhoraho nyene ingabo agize, nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana. Uyu ni umunsi w'akababaro gakomeye, aho urwamfu ruzoturirwa, kandi urwamfu n'abana b'umubi, kandi uwo muriro uzoruturira uzoba ari umuriro ruhonyanganda. Ariko mweho abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo, maze muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore. Izuba ry'ubugororotsi rirasiye ku bubaha izina ry'umwami, uko n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko Kristo ni izuba ry'ubugororotsi. Jewe ndi umuco w'isi, niko Yesu Kristo yavuze, kandi ukuza kwa kabiri kwa Kristo aza ari nk'izuba ry'ubugororotsi rirashe, rirasiye ku munsi mushasha w'ikiringo no ku munsi mushasha w'ikimpumbi. Ni ukuvuga mu ntango y'ikimpumbi c'indwi, kandi mu ntango y'ikiringo kigira indwi. Kandi ku bubaha izina ry'umwami rizozana agakiza mu mababa yaryo, kandi amababa yaryo n'ubukozi bw'abamarayika biwe mu kuza k'umwana w'umuntu. Abamarayika biwe nk'uko twabibonye ejo mw'ijoro n'ubukozi bwa Mose na Eliya, aribwo bukozi bwabonekeye ku musozi wo guhindurirwa ko baboneka bariko baravugana na Yesu. Ubwo bukozi n'ubukozi bw'ibiti by'imyelayo bibiri n'ibiterwa kw'amatara bibiri vya zahabu biboneka mu vyahishuriye hano ikigabane ca 11 umurongo wa 3 kabandanya, no muri Zekariya ikigabane ca 4. Ubwo n'ubukozi ku munsi w'iherezo bwari kuzorungikwa n'umwana w'umuntu, kugira ngo hakoresheje ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami buhamagare bwegeranye abatoranijwe b'Imana bose. Rero icyo ni ikimenyetso cyo ku munsi w'iherezo, ikimenyetso cyerekana umuhero w'isi, ukuza ukugaragara k'ubukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu. Nimurabe ngaha mu nsiguro Yesu yatanze ku bijyanye n'urwamfu n'uburo mu kigabane cya 13 umurongo wa 37 kabandanya, haravuga hati, nawe arabishura ati ubiba imbuto nziza n'umwana w'umuntu, indimiro n'isi. Imbuto nziza nibo bana b'ubwami, urwamfu ni abana ba wa mubi, umwansi yarubivye ni wa mugwanizi. Igenya ni umuhero w'isi, abagenyi n'abamarayika. Rero murabona ingene mu gihe cy'isarura ku muhero w'isi niho umwana w'umuntu atuma abamarayika biwe, kandi ikimenyetso cy'umuhero w'isi nukuze ko abamarayika b'umwana w'umuntu bariko barahamagara begeranya abatoranijwe b'Imana, bariko barahamagara begeranya bakoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, bakoresheje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, begeranya abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana kugira ngo bahindurwe, bazamugwe, baje mu mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru. Hanyuma naho urwamfu ruzoca mu kababaro gakomeye, aho azobukurira no kuryanya insya z'amenyo, aho urwamfu ruzoturirirwa n'umuriro ruhonyanganda ugiye kuza. Umuriro ruhonyanganda wamaze kuba ubitswe mu mabombe ruhonyanganda ibihugu vyinshi kugeza ubu bisanzwe bifise vyarabitse, kandi mu mwanya kanaka w'amateka y'ibiremwa abantu ivyo bigwanisho ruhonyanganda bizokoreshwa, kandi hazoshitswa wa mugani w'umunsi waka rya jambo ry'umunsi waka nk'itanure, ijambo rivugwa n'umuvugishwa Maraki mu kigabane ca 4. Ariko hanyuma hamaze kurengana umunsi waka nk'itanure w'akababaro gakomeye, havuga yuko tuzogendagenda ku munyota w'ababi. Kubera iki? Kuko bazoba bahindutse umunyota, kandi mu nganji y'imyaka 1000 tuzoba turiko tugendagenda k'uyu mubumbe w'isi mu nganji y'ubwiza y'umwami wacu Yesu Kristo. Ababi bazoba barahindutse umunyota bari munsi y'ibirenge vyacu. Rero turashobora kubona iyi shusho yose y'iby'Imana ihwanye n'igihe cya nyuma.
turabonye icyo ari cyo ikimenyetso cy'umuhero w'isi. Icyo kimenyetso ni ukuza n'ubukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu bariko barahamagara begeranya ingano, kandi byongeye bariko barategura byose kubw'umuriro uzoturira urwamfu ku munsi w'iherezo. Ni ukuvuga bariko barategura byose kugira ngo urwamfu ruturirirwe mu itanure ry'umuriro, ni ukuvuga mu kababaro gakomeye. Byose biriko birategurwa ku bw'uwo mwanya, aho igihano cy'Imana kizogwa ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Ariko imbere y'uko igihano cy'Imana kigwa ku bwoko bw'ibiremwa abantu, abatoranijwe b'Imana bazohamagarwa begeranywe kuri uyu munsi w'iherezo, bikogwe n'ubukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu bakoresheje ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, bariko bahamagara begeranya abatoranijwe b'Imana bose. Gutyo rero bariko baradutegura kugira ngo duhindurwe tuzamurwe kuri uyu munsi w'iherezo, nuko turonka umubiri uhoraho uwo Kristo yasezeraniye umwe wese wo muri twebwe, kuko tuzogira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu Umwami Yesu Kristo. Rero murabona ingene ku munsi w'iherezo isezerano ryo kuza k'umwana w'umuntu aziranye n'abamarayika biwe, ingene ari cyo kintu gikomeye cyane cyasezeraniwe ubwoko bw'ibiremwa abantu. Icyo ni cyo kintu kizojugumiza ubwoko bw'ibiremwa abantu bose, kandi kizozanira imigisha y'Imana abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi kizozana abapfiriye muri Kristo bazukire mu mibiri ihoraho. Natwe abakiriho turi bazima tuzohindurwa natwe nyene, kandi tuzoronka umubiri uhoraho. Nicyo gituma ari ingirakamaro cyane kuza k'umwana w'umuntu aziranye n'abamarayika biwe ku munsi w'iherezo. Rero murumva, Kristo yaratanze ibimenyetso kugira ngo ivyo bimenyetso nivyabonwa, ibiremwa abantu baze bamenye yuko bariko baraba ku munsi w'iherezo, ko bariko baraba ku muhero w'isi. Abigishwa baramubajije bati, ivyo bintu byose bizoba ryari? Ni ukuvuga ukurandurwa kw'i Yerusalemu no kubomogwa kw'ingoro. Bati, kandi ni ikihe kimenyetso kizokwerekana ukuza kwawe n'umuhero w'isi? Murabona, ikimenyetso cyerekana ukuza k'umwami ni icy'umuhero w'isi. Murabona ko ikimenyetso cy'umuhero w'isi mu mugani w'urwamfu n'uburo, icyo kimenyetso ni ugushika k'ubukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu barungitswe n'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo. Kandi muri Matayo ikigabane cya 24:30-31, igihe Yesu Kristo yabaha ikimenyetso cyo kuza k'umwana w'umuntu n'icy'umuhero w'isi, yarababwiye ati, ubona ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, niho amoko yose yo mu isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo ku ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe bave mu birere bine, guhera iyo ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Rero ngaha turahafise ibimenyetso bibiri ngirakamaro cyane, ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru hamwe n'ikimenyetso cy'abamarayika b'umwana w'umuntu bari ku isi bariko barahamagara begeranya abatoranijwe b'Imana. Ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru ni ikimenyetso cyo kuza k'umwami, ukuza k'umwana w'umuntu hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu. Kandi icyo kimenyetso kizokwerekanirwa ku ijuru nk'uko biri mu buvugishwa, kandi icyo kimenyetso nicyamara kubonekera ku ijuru, rero ibi biremwa abantu bategerezwa guca baronderera ku isi ukuza k'umwana w'umuntu n'abamarayika biwe. Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe bose, abatoranijwe bose b'Imana, abagize umubiri w'ibanga wa Kristo, abantu bafise amazina yabo yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itarashyirwaho ifatiro, bazohamagagwa begeranywe ku munsi w'iherezo, ku muhero w'isi. Mu gihe cyo kuza kw'abamarayika b'umwana w'umuntu baje bazanye ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, bariko barahamagara begeranya abatoranijwe, bariko barabahishurira ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe ku munsi w'iherezo. Rero murumva ko ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ko cyavuzwe ko kibonekera ku ijuru, kandi byongeye ku ijuru hakabonekera umwana w'umuntu aje ku bicu. Abamarayika b'umwana w'umuntu nabo bakarungikanwa ijwi rirenga ry'inzamba bakaza bariko barahamagara begeranya abatoranijwe hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu, ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru. Rero murumva ko ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ko cyavuzwe ko kibonekera ku ijuru, kandi byongeye ku ijuru hakabonekera umwana w'umuntu aje ku bicu. Abamarayika b'umwana w'umuntu nabo bakarungikanwa ijwi rirenga ry'inzamba bakaza bariko barahamagara begeranya abatoranijwe hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu, ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru.
kandi umwana w'umuntu mu bicu ku ijuru. Ibyo ni nk'uko byagenze mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, aho habaye ikimenyetso ku ijuru cyiswe inyenyeri y'i Betelehemu. Abantu benshi bari barindiriye bitegereza ukuza kwa Mesiya, ariko ntibatahura ko ku ijuru hari kubonekera ikimenyetso. Icyo kimenyetso cyarabonetse, kandi baba Majusi baba mu buseruko hariya ku butaka bw'i Babuloni barabonye icyo kimenyetso ku ijuru, baraheza bagenda bagana mu gihugu cya Isirayeli kugira ngo baharondere Mesiya. Kuko icyo kimenyetso kimaze kuba kiri ku ijuru, Mesiya yategerezwa kuba yamaze kuba ari ku isi. Baragiye kurondera Mesiya ku butaka bwa Isirayeli, bashika mu gihugu cya Isirayeli, bashika i Yerusalemu ku mugwa mukuru. Barabaza babarikiririza Mesiya bati, umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi mu buseruko. Ariko i Yerusalemu nta na kimwe bari bazi ku bijyanye no kuza kwa mbere kwa Kristo, nta na kimwe bari bazi ku bijyanye no kuza kwa Mesiya. Kandi ukuza kwe kwari kwashikijwe i Betelehemu y'i Yudaya mu ruhongore. Hari haheze imyaka 2 iyo nyenyeri yarabonetse. Hari haheze imyaka 2 ukuvuka kwa Mesiya kwamaze gushikirizwa i Betelehemu y'i Yudaya. Rero murabona ukuza kwa mbere kwa Kristo, kuza k'umwana w'umuntu mu myaka 2000 iheze, kwaraciye mu ntambuko zitandukanye uhereye igihe yavuka kugeza apfuye. Mu izo ntambuko zose turabona ko habayeho abantu benshi batamenye ibyari ko biraba mu mugambi w'Imana ku isi hashingiwe ku buvugishwa bw'Imana. Ariko harabayeho abantu bamwe bamenye ibyari ko biraba, nka Yosefu na Mariya. Ubu bari bazi ko Mesiya yamaze kuba ari ku isi. Bari bazi ko ibyo abo bamajusi bari ko bararondera bo bari babifise, bo bari bamufise mu nzu y'i Betelehemu y'i Yudaya. Kandi igihe abanyabwenge bashika i Betelehemu y'i Yudaya, barahejeje barabona Mesiya yari amaze gukwiza hafi imyaka 2 y'amavuka. Ariko yari mu bwana bwiwe, yari akiri mu ntambuko ziwe za mbere, byari bikiri mu ntambuko za mbere ugushika kukuza kwa mbere kwa Mesiya. Uwo mwana rero yategerezwa gukura, yari agisigaje gukura, agashikira imyaka hafi 30 kugira ngo atangure ubukozi bwiwe bwa Mesiya. Aheza ashitse ivyasezeranywe vyo mu iyinga rya 70 mu gice cya mbere cy'iyinga rya 70, nukuvuga mu myaka 3 ya mbere n'igice, aho hariho Mesiya yasezeraniwe ihanga ry'Abaheburayo mu ntambuko ziwe za mbere. Ariko hanyuma yategerezwa gushika ku ntambuko yo gukwiza hafi imyaka 30 kugira ngo atangure ubukozi bwe hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Kandi igihe yashika mu iyo ntambuko, yarashikije ubukozi bw'imyaka 3 n'igice, arapfira ku musaraba i Karuvariyo. Aho rero yarapfiriye ku musaraba i Karuvariyo, arakora igice ngirakamaro cyane cyo kuza kwe kwa mbere. Ariko kwabaye ukwishyira kw'ibyaha byacu, agapfira ku musaraba i Karuvariyo yishwe nabyo, gutyo akari ikiguzi cy'ubucunguzi kugira ngo twebwe bikunde tubeho ibihe bidashira. Hanyuma inyuma y'iminsi 3 ku w'Imana w'izuka, yarazutse. Haize imyaka 40, iminsi 40 naho aduga mu ijuru. Amaze kuduga mu ijuru, inyuma y'iminsi 10 yarasutse mpwemu wiwe yera ku bantu 120. Gutyo rero ku munsi wa Pentekoti mu cyumba cyo hejuru, aho harahejeje haratangura ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ritanguriye ku bantu 120 bavutse gushasha, nk'uko Kristo yari yarabivuze ko bikenewe ko umuntu avuka ubugira kabiri kugira ngo gutyo umuntu yinjire mu bwami bw'Imana abyawe n'amazi na mpwemu. Rero turashobora kubona ingene ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryatanguye, ingene ryavutse. Kandi ibyo byose murabona byari bifitanye isano no kuza kwa mbere kwa Kristo, kugira ngo gutyo bashobore kuronka kuvuka ubugira kabiri abantu baronke mpwemu wa Kristo, gutyo baronke impwemu ya Teofaniyo mu buringanire bwa 6 ku munsi w'iherezo. Naho turafise isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza k'umwana w'umuntu hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo ko kuzoba ari kuza k'umwami, ukuza k'umwana w'umuntu. Ku Baheburayo kuzoba ari kuza kwa Mesiya. Kandi ku madini menshi ho kuzoba ari kuza ku kwambara umubiri, kuza wo mu gihe cyo gusuka amazi. Kandi ukumenya icyubahiro cy'Uhoraho bizokuzura mu isi nk'uko amazi abukiriye mu kiyaga, biravugwa muri Habakuki 2:14. Isi izokuzura ukumenya icyubahiro cy'Uhoraho, isi izokuzura ubumenyi bwo kumenya ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Gutyo rero isi
izoronka imigisha yo kuza k'umwana w'umuntu mu kuza kwiwe mu nganji y'imyaka 1000 y'umwami wacu Yesu Kristo, ari wazokwicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi aganze imyaka 1000, hanyuma aganze no mu bihe bidashira. Nicyo gituma ni ingirakamaro cyane ukuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo. Iryo ni ryo banga rikomeye cyane mu yandi mabanga yose. Iryo ni ryo banga riri mu kimatanirwe c'indwi kiboneka mu Byahishuriwe Yohana ikigabane 18 umurongo wa mbere, aricyo cyugururiwe mu ijuru kandi gihishuriwe mu ijuru. Habaye agacerere nk'umwanya w'igihimba cy'isaha mu ijuru. Ni kubera ko habaye agacerere mu ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha. Nta n'umwe mu ijuru yari azi iryo banga, haba no ku isi cyangwa mu kindi kibanza icyo ari cyo cyose. Ariko igihe iryo banga ryahishurirwa mu ijuru, bose baramenye iryo banga, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Baraheza baguma mu gacerere kugira ngo ntihononwe ugushyitswa kw'iryo banga ngaha ku isi, kugira ngo umwansi w'Imana Sekibi ntashobore konona integuro y'Imana ijyanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, ijyanye no kuza k'umwana w'umuntu aziranye n'abamarayika biwe. Nuko gutyo rero hashyitswe neza ukuza k'umwana w'umuntu aziranye n'abamarayika biwe, abatoranijwe bahamagagwe begeranywe, gutyo huzura igitigiri cy'abatoranijwe b'Imana bagize umubiri w'ibanga wa Kristo, abapfiriye muri Kristo nabo bazuke. Abera rero turiho turi bazima, doze turonka uguhindurwa kw'imibiri yacu muri iki gihe cya nyuma. Aribyo bigiye kuba vuba, kugeza n'ubu ntibiraba, ariko vuba igiye kuba. Hanyuma naho twese twari kugira ishusho na kameremere vya Yesu Kristo dufise imibiri ihoraho n'impwemu za teofaniya zihoraho nazo nyene. Aho rero twari kuba turi ku isi, umugwi w'amamiliyoni y'ibiremwa abantu bacunguwe n'amaraso ya Kristo bafise umubiri uhoraho, bose bo mu bihe vyarenganye, bari kumwe n'abo mu iki gihe cyo twebwe tubayemwo. Hari bo bazohamagagwa bakegeranywa bagashyirwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo, bikozwe n'ubukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu, bakoresheje ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, bariko barahamagara begeranya abatoranijwe b'Imana. Nimwumvirize ibi bintu byose bifitanye isano no kuza k'umwana w'umuntu. Abamarayika b'umwana w'umuntu ari bo barungikwa. Murabona, abo bafitanye isano no kuza k'umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu azozanana n'abamarayika biwe no kubwazanana n'ubukozi bwa Mose na Eliya, kugira ngo agaragarize ubwo bukozi ku munsi w'ihereza, bugaragarize mu mumarayika ntumwa wiwe, mu muvugishwa ntumwa w'ikiringo cy'ubwami. Kandi biciye muri uyo muvugishwa ahamagara yegeranya abatoranijwe b'Imana bose. Kandi umwana w'umuntu Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera azoza agaragariye mu mubiri w'umuntu mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi biciye mu mumarayika ntumwa wiwe azohamagara yegeranya abana biwe bose ku munsi w'iherezo. Kandi azotumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba nk'uko yabisezeranye mu Byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4, igihe yavuga ati duguze hano nkwereke ibigiye kuba hanyuma y'ivyo. Iryo ni ijwi rya Kristo ku munsi w'iherezo, nk'uko kandi ijwi rya Kristo ryerekaniwe ku munsi w'iherezo, ku munsi w'umwami mu Byahishuriwe Yohana ikigabane cya 1 umurongo w'10 kugeza ku w'11. Yohana aravuga ati ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanjye ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. None Alfa na Omega ninde? Uwa mbere n'uw'iherezo ninde? N'umukundwa umukiza wacu Yesu Kristo. Ni ijwi rya Yesu Kristo ku munsi w'iherezo ryumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratuvugisha, ariko araduhamagara twegeraniza ku munsi w'iherezo. Kandi ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Mu Byahishuriwe n'ikigabane cya 22 umurongo wa 6 aravuga hati, arambarira ataya amajambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo. Mbega impwemu z'abavugishwa n'Imana zikomoka kuri inde? Zikomoka ku Mana. Ni impwemu za teofaniya zo mu buringanire bwa 6. Imana niyo mwami, niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatuma umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibitegerezwa kuba vuba. Uyu mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo wahaye Yohana guhishurirwa kuri mu Byahishuwe, ni umumarayika ntumwa uwo Yesu Kristo arungika ku munsi w'ihereza murugikanye ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kugira ngo aduhe guhishura kwa Yesu Kristo ko ku munsi w'iherezo. Gutyo rero duhishurira ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu aziranye n'abamarayika biwe. Gutyo rero twese tumenye ibanga rihambaye ryo ku munsi w'iherezo, ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo aziranye n'abamarayika biwe. Rero turashobora kubona ko Yohana intumwa yashatse gusenga umumarayika, yereka aramwereka ibi bintu. Haravuga hati,
ehe ndaza vuba, hahigwa uwitondera amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo. Ijewe Yohana numvise ivyo ndavyibonera, maze kuvyumva no kubibona nikubitishwa imbere y'ibirenge by'umumarayika nyeretse ivyo, ngira ndamusenge. Arambarira ati sigaho ntubikore, kuko ndi umugurano mugenzi wawe na mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo y'iki gitabo. Imana bari usenga. Rero aha turashobora kubona ko umumarayika atemeye ko Yohana yomusenga, naho umumarayika yari igitwikirizo cy'umubiri, umubiri wa Yesu Kristo yari agaragariyemo, ariko aramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Ariko umumarayika w'umwami Yesu Kristo si Yesu Kristo wewe gusa, ni igitwikirizo cy'umubiri, umuvugishwa ntumwa wo mu kiringo cy'ubwami, asizwe mpwemu yera ku munsi w'iherezo, kugira ngo biciye muri uwo Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera yigaragaze, aheza amenyeshe ihanga ryiwe ibi bintu byose bigiye kuba vuba. Nuko gutyo ahishurira ihanga ryiwe ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu aziranye n'abamarayika be kuri uyu munsi w'iherezo. Nicyo gituma kandi Yesu avuga mu Byahishuriwe n'ikigabane cya 22 umurongo wa 16 ati jewe Yesu ni umumarayika wanje. Avuga yuko atuma nde? Umumarayika n'umwe wiwe. Jewe Yesu ni umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero, kore ngo ashinge intahe y'ibintu ibihe, ibi bintu bikwiye kubaho vuba. Nuko gutyo twese turonka ubumenyi bwo kuza k'umwana w'umuntu aziranye n'abamarayika biwe, n'ibintu byose bijyanye no kuza k'umwana w'umuntu aziranye n'abamarayika biwe, nk'ukwegeranywa kw'abatoranijwe nk'ijuru rirenga ry'inzamba, aribwo butuma bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo bwari kuzaba buriko burakoreshwa, bagahamagagwa bakegeranywa abatoranijwe b'Imana bose, kandi ugutegurwa kugira ngo duhindurwe tuzamugwe bibe biciye mu ubwo butumwa kuri uyu munsi w'iherezo. Rero reka turabe icyo yavuze integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ko kuzoba ari ukuza k'umwami Yesu Kristo. Ukuza k'umwami kwarerekanywe cyangwa kwaravugishijwe ko mu gitabo cy'Ibyahishuriwe mu bibanza bitandukanye, nko mu Byahishuriwe n'ikigabane c'19 ahatwereka ukuza k'umwami, ukuza k'ugendera ku ifarasi yera yo mu Byahishuriwe 19 ari waza agendera ku ifarasi yera nk'urubura. None ninde uwo aza agendera ku ifarasi yera yo mu Byahishuriwe 19? Ni Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ni mpwemu yera. We niwe agendera ku ifarasi yera mu Byahishuriwe 19. Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo yaravuze ati turasabye ngo mpwemu yera yizire ubunyene ugendera ku ifarasi y'ukuri yera, mu gihe impwemu yiwe, mu gihe mpwemu wa Kristo ahangana na Antikristo, we rero ace ahamagara abiwe. No mu gitabo cy'ibimatanijwe kandi integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, Revera William Branham ku rupapuro rw'amajana 256 aravuga ati ariko igihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza ariko agendera ku ifarasi yera nk'urubura, azoba ari Emmanuel mu mwuzuro. Ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu, ijambo ry'Imana jambo yambaye umubiri mu muntu ku munsi w'iherezo, umuntu wo ku munsi w'iherezo ubwo kuzoba ari kuza kugendera ku ifarasi yera mu Byahishuriwe n'ikigabane c'19. ni kuvuga yuko Yesu Kristo muri mpwemu yera azoza agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu muntu wo mu gihe cyo muri kubu, mu muvugishwa wo mu gihe cyo muri kubu. Kandi mu gihe cyo muri kubu kuri uyu munsi w'iherezo hari umuvugishwa n'Imana umwe rudende, yavuzwe ko azoba ari ku isi, kandi uwo ni umuvugishwa w'ikiringo cy'ubwami, abafise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Uwo ni umuvugishwa n'Imana yitwa umumarayika w'umwami Yesu Kristo arungitswe kugira ngo ashingire intahe ibi bintu byose mu mashengero. Iyo ni intumwa y'umwami Yesu Kristo. Muri iyo Yesu Kristo azoba ahagaragariye mu buryo bwa mpwemu yera, ariko aratumenyesha aya mabanga yose yo kuza k'umwana w'umuntu aziranye n'abamarayika biwe, ariko arakora n'umuhamagaro w'abatoranijwe b'Imana ku munsi w'iherezo, akore n'izuka ry'abapfiriye muri Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Aya mabanga yose azohishurirwa muri iki gihe cya nyuma, ahishurirwa abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, ahishurwa na Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, ariko ayahishura biciye mu mumarayika n'umwa wiwe, kugira ngo gutyo twese tumenye amabanga y'Imana ahishuriwe ku munsi w'iherezo. Rero muri aka kanya
turabonye ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo. Ukuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo no kuza kwa Jambo, ukuza kwa Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, yihishije kandi yihishuriye mu mumarayika ntumwa wiwe. Ariko aratumenyesha ibi bintu byose bigira bibe vuba. Iryo ni ryo banga ryo kuza k'umwana w'umuntu aje hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo kuri uyu munsi w'iherezo mu banyamahanga. Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo kandi ariko aravuga kugendera ku ifarasi yo mu Byahishuriwe Yohana 19 yaratubwiye ati burengerazuba hazova ugendera ku ifarasi yera, tuzokongera guca muri iyi nzira iyindi ncuro. Mu butumwa cyangwa igikorane cyiswe ngo ikibanza kibe rudende Imana yatanze cyo gusengeramo ku rupapuro rwa kabiri, aho we yaravugishijwe avuga ku kuza kugendera ku ifarasi yera yo mu Byahishuriwe Yohana 19 kandi yaravuze ati ni isezerano, kandi nimba ari isezerano ritegezwa kuba riri muri Bibiliya kandi riri mu Byahishuriwe ikigabane c'19, kandi avuga ko hazoba iburengerazuba, kandi iburengerazuba ariho mu burengero ni mu mugabane kontina ya Amerika. Hari kugeza ubu kuri kontina ya Amerika mu buraruko harashyikirijwe intambuko y'indwi cyangwa igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga. Rero ubu hasigaye gusa igice cya Amerika Latine na Karayibe kugira ngo habere ugusitswa kukuza kugendera ku ifarasi yera yo mu Byahishuriwe Yohana 19, kugira ngo habere ukuza kwa Jambo mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo, mu kuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe. Ni ukuvuga ko Abanyamerika Latine na Karayibe nibo bafise isezerano ry'uko babona ukuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe kugira ngo baribone, baryakire kandi bakire umugisha w'uko kuza, nk'uko ihanga ry'Abaheburayo bagize isezerano ryo kuza kwa mbere kwa Kristo hagati muri bo. Yaraje arashyitsa ibintu byose bifitanye igisano no kuza kwe kwa mbere nk'umwagazi w'intama w'Imana, kandi yarakoze igikorwa cy'ubucunguzi agikorera hariya ku musaraba i Karuvariyo. Ubonaho rero ukuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo aza nk'intare yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami, n'ubwanza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Kandi ibyo bibera iburengerazuba, no kuvuga ku mugabane wa Amerika, muri Amerika Latine na Karayibe. Mu mugabane wa Amerika Latine na Karayibe hazoba hariko harashyikirizwa igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kandi aho niho hugurukira ikiringo cy'ubwami, kandi aho niho hatangurira kuvugwa ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, buriko buvugwa biciye mu kugaragara k'umwana w'umuntu, biciye mu kugaragara kwa Yesu Kristo umwana w'umuntu muri mpwemu yera, agaragaye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Ariko aratumenyesha aya mabanga yose y'Imana ahishuriwe kuri uyu munsi w'iherezo. Twese tuzomenya uko kugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Ni gute abantu bazobimenya? Biroroshe. Aza ariko aramenyekanisha ibi bintu byose, amabanga y'Imana yose ahishuriwe kuri uyu munsi w'iherezo. Gutyo rero azoduhishurira aya mabanga yose, kandi mu kugurwa kw'aya mabanga azotwungura ubwenge kugira ngo dushobore gutahura aya masezerano y'Imana yose. Aya mabanga yose y'Imana yari kuzohishurirwa ku munsi w'iherezo kandi agashyikirizwa ku munsi w'iherezo. Rero nimurabe aratubwira ku munsi w'iherezo, ivyanditswe biratubwira ku munsi w'iherezo no ku minsi y'iherezo. Nimurabe Pawulo yaratubwiye ku minsi y'iherezo, kandi atubwira ko Imana yavuze biciye muri Yesu Kristo mu minsi y'iherezo, kandi kugeza ubu haramaze guhera hafi imyaka 2000. Mu Baheburayo ikigabane cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 niho Pawulo mutagatifu atubwira ku minsi y'iherezo. Aravuga ati kera Imana yabariye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo ho yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, kandi kugeza ubu haramaze guhera imyaka 2000. Mbega Pawulo mutagatifu yoba yarihenze mu kuvuga ko iriya yari minsi y'iherezo? Ntiyihenze namba, kuko umunsi umwe imbere y'Imana ni imyaka 1000 ku biremwa abantu, kandi iminsi y'iherezo imbere y'Imana ku biremwa abantu ni ibihumbi 3 bya nyuma, ari byo ikihumbi cya 5, cya 6 n'ikihumbi cy'indwi. Kandi igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 n'indwi y'amavuka, aho niho hatanguye ikihumbi cya 5. Rero aho mu yandi majambo aho hatanguriye iminsi y'iherezo.
mbega murabona ko atakuvuguruzanya na kumwe kuri mu vyanditswe. Na Petero nawe ku munsi wa Pentekote ariko aravuga ubutumwa yaravuze ko Imana yari yarasezeranye gusuka mpwemu wayo yera ryari mu minsi y'iherezo, kandi ivyo nyene rero nivyo vyariko birabera ngaho ku munsi wa Pentekote. Ivyo biri mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa ikigabane ca 2 umurongo wa 14 kugeza ku wa 20. Rero murabona ko iminsi y'iherezo kubiramwo abantu n'ibihumbi bitatu vy'iherezo. Nico gituma Petero mu cete ciwe ca 2 ikigabane ca 3 umurongo w'8 atubwira ko ari ikintu tudakwiye kwirengagiza. Reka turabe ingene Petero abivuga. Aravuga ati, ariko abo nkunda iri rimwe mweho ntimugiyobagize. Ni ikintu tudakwiye kwiyobagiza, yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ari umunsi umwe. N'umuvugishwa Mose nawe nyene muri Zaburi ya 90 umurongo wa 4 avuga nk'ivyo nyene. Rero murabona ingene iminsi y'iherezo yatanguye hariya mu minsi ya Yesu, kandi kugeza ubu haramaze guhera imyaka 2000 ariyo imbere y'Imana ari iminsi 2 gusa. Mu minsi 3 y'iherezo imbere y'Imana kugeza ubu haramaze guhera iminsi 2 hamwe twongeye ku kirangaminsi imyaka yo gucegwa ikiriko, kandi kugeza ubu tugeze mu kimpumbi c'indwi arico ku Mana ari umunsi w'iherezo. Uwo ni wo Yesu Kristo yavuze muri Yohana mutagatifu ikigabane ca 6 igihe yavuga, ariko aravuga ku bamwizera, anavuga no kwizuka kuri bo. Yaravuze mu kigabane ca 6 umurongo 39 kugeza kuri 40. Yesu yaravuze ati, kandi ico wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu vyo yampaye vyose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze ngizure ku munsi w'iherezo. Ni ryari aho Yesu Kristo afise igikorwa cyo kuzura abamwizera bapfuye, avuga yuko bizoba ku munsi w'iherezo, kuko iki arico Data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Umunsi w'iherezo imbere ku Mana ni kimpumbi c'indwi ku biremwa abantu, kandi twongeye ku kirangaminsi imyaka yo gucegwa ikiriko kugeza ubu twaramaze kuba turi mu kimpumbi c'indwi. Iyo minsi yo gucegwa tutayongeye ku kirangaminsi hasigaye nk'imyaka 3 gusa kugira ngo rero hatangure ikimpumbi c'indwi. Rero nta ngorane n'imwe ihari, kandi mu kimpumbi c'indwi niho abapfiriye muri Kristo bazozuka, bazuka ubwa mbere. Natwe bariho turi bazima duhindugwe, ariko imbere yaho ukuza k'Umwana w'umuntu azanye n'abamarayika biwe gutegerezwa gushitswa, kandi bategerezwa guhamagagwa bakegeranywa hakoreshejwe ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Bakegeranywa abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana kugira ngo bategurwe, kugira ngo bahindurwe kuri uyu munsi w'iherezo. Rero turabonye ibanga ryo kuza k'Umwana w'umuntu n'ihangiro, intumbero yo kuza k'Umwana w'umuntu aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, yihishije kandi yihishuriye mu mumarayika wiwe. Yesu Kristo aje mu buryo bwa mpwemu yera ku munsi w'iherezo, yihishije kandi yihishuriye mu mumarayika wiwe, ariko aratumenyesha aya mabanga yose ahishuriwe ku munsi w'iherezo. Kuri jewe abaye amahirwe akomeye cyane kuba nari kumwe namwe mw'iri joro, ndiko ndabashingira intahe y'amabanga y'Imana ahishuriwe ku munsi w'iherezo. Muri iri joro tubonye igice cya 3 c'ico cigwa ciswe, ico gice cya 3 twacise ngo ukuza k'Umwana w'umuntu, ariko arahamagara yegeranya abatojwe b'Imana. Reka turabe neza, ni ukuza k'Umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo. Ico nico kibaye igice cya 3 c'icigwa cacu twakoze mw'ibi bikorane bitatu. Arizo nyigi, ivyo bikorane bitatu twavyise, ubwo rukurikirane rwavyo twavyise ngo amabanga y'Imana ahishuriwe ku munsi w'iherezo. Uyu munsi rero tubonye ukuza k'Umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo. Ejo mw'ijoro twabonye ukuza kw'abamarayika b'Umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo. Hirya y'ejo naho twabonye ukuza k'umumarayika w'Umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo. Rero murabona abariko baraba ku munsi w'iherezo kugira ngo babone gushitswa kw'aya mabanga yari kuzohishurwa ku munsi w'iherezo agashitswa. Turi ngaha turiko turahaba
abari kuzoba babayeho bariko barabona aya mabanga ahishuriwe ku munsi w'iherezo kandi ashyikirijwe ku munsi w'iherezo. Turi ngaha abari kuzobona ukuza k'umumarayika w'umwami Yesu Kristo ariko arashingira intahe ibi bintu bigira bibe ku munsi w'iherezo. Kandi turi ngaha abari kuzoba bahibereye turiko turabona ukuza kw'abamarayika b'umwana w'umuntu bariko barahamagara begeranya abatunzwe b'Imana bakoresheje ijwi rirenga ry'inzamba. Kandi turi hano abari kuzobona ukuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo azananye n'abamarayika biwe bariko barahamagara begeranya abatunzwe b'Imana bose. Turabonye iri banga canke aya mabanga y'Imana ahishuriwe ku munsi w'iherezo. Kugeza ubu yamaze guhishurwa kuri uyu munsi w'iherezo aya mabanga, kandi turabonye ko vyose vyari kuzoba biciye bugufi cyane birengeye ivy'ubwoko bw'ibiremwa abantu bari kuzoba baribagije. Twarashitse mu gihe ab'ubwenge bazotahura ibi bintu vyose vyari kuzoba biriko biraba, kuko kuri uyu munsi w'iherezo bazoba bariko barakira umumarayika w'umwami Yesu Kristo azoba ariko arabashingira intahe y'ibi bintu vyose bitegerezwa kubera kuri uyu munsi w'iherezo. Uko rero niko turonka ugutahura aya mabanga y'Imana yose ahishuriwe kuri uyu munsi w'iherezo. Nta bundi buryo buhari bwo gushobora gutahura aya mabanga y'Imana yose ahishuriwe kuri uyu munsi w'iherezo. Kugeza ubu yamaze guhishurwa aya mabanga yose ahwanye n'umunsi w'iherezo, ukuza k'umumarayika w'umwami Yesu Kristo ariko kuza k'umuvugishwa w'ikiringo cy'ubwami. Uwo Yesu Kristo yari kuzoba agaragariyemo mu buryo bwa mpwemu yera, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Turabonye kandi icyo ari cyo ukuza kw'abamarayika b'umwana w'umuntu. N'ubukozi bwa Mose na Eliya buri mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Twabonye kandi icyo ari cyo kuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo. Twabonye ko ari kuza kwa Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, aje mu mumarayika n'umwa wiwe amugaragariyemo yihishije kandi yihishura, ariko aratuvugisha duhamagara twegeraniza kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi turabonye aya mabanga yose afitanye isano no kuza k'umumarayika w'umwami, ukuza kw'abamarayika b'umwana w'umuntu n'ukuza k'umwana w'umuntu kuri uyu munsi w'iherezo. Ibyo byose bifitanye isano n'ubukozi bwa Yesu Kristo ubwo akora biciye mu mumarayika n'umwa wiwe. Turabonye amabanga y'Imana ahishuriwe ku munsi w'iherezo. Mw'iri joro tubonye ukuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo. Kuri jewe abaye amahirwe akomeye cyane kuba nari kumwe namwe bakundwa nshuti bene data mwari ngaha bari ko badukurikirana kuri radiyo no kumbonesha kure, ndiko ndabashingira intahe y'amabanga y'Imana ahishuriwe ku munsi w'iherezo. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano mukiza wacu yoba kuri umwe wese wo muri mwebwe, ikaba no kuri jewe nanje, kandi Imana ihamagara yegeranya abatunzwe bayo bose bo muri Amerika Latine na Karayibe kuri uyu munsi w'iherezo, kandi twungura ubwenge twuzuza ubumenyi bw'aya mabanga yose ahishuriwe kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi muba twese duhindugwe turonke umubiri mushasha uhoraho, duheze tujya mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, tujyanye n'abapfiriye muri Kristo nabo bagiye kuzuka bari mu mibiri yabo ihoraho. Ndabisavye mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Ese imigisha ya Yesu Kristo yoba kuri mwebwe. Kandi reka dusige ngaha Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo ababwire ibibanza n'inimero za telefone aho mwebwe bakundwa bene data mwumviriza kuri radiyo no kumbonesha kure mushobora kuronderera canke mugahamagara kugira ngo muronke ibitabo bitangwa ku buntu, kandi musabe ko bobaha n'amavideo arimwo ibikorane bimeze nk'iki kugira ngo muronke ubumenyi bwinshi, ugutahura kwinshi, ugutahura amabanga y'Imana ahishuriwe kuri uyu munsi w'iherezo. Gutyo rero mutegurwe kugira ngo muhindurwe muzamugwe tujye mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Reka dusabe ashike ngaha Revera Miguel Bermudez Marine atambuke kugira ngo babwire ibibanza n'inimero za telefone abakundwa bene data bakurikiranira kuri radiyo bari batumbereje k'uyu murongo w'iyi radiyo itanga amajwi yitwa Umugenzi. Imana ibahezagire kandi mwese mugire ijoro ryiza.